umviriza indirimbo zimaze imyaka zisohoka kuva mu 2010 ni ndagukunda ariko vya vrai tugiye turavugisha ukuri zosanga ari ndagukunda zonyene kuva 2010 nkajewe natanguye mu 1969 urako ari kera muri ico gihe jewe nta n'ikintu na kimwe twahembwa twarakora hanyuma tugataha ukomeye cyane yari afise igare ikinga kandi ni jewe mu bacura na Matata Christophe nta kinga arafise ego hanyuma uno munsi industry yaduze bafise ibintu biteye imbere imiduga ibiki bakagira novuga yuko ubu na kera sico kimwe umuziki warahemba abaririmbyi Grand Frère Ngema ngira ngo hari byo yoba atashatse kurana imyaka myinshi hari byo atakibuka uruganda rw'umuziki kera rwari rukomeye cyane Jonathan uyu muziki mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 ndibuka yuko umugwi wose warashobora kugira igiteramo ukaronka abantu ukinjiza amafaranga mu ngoro z'imigambwe za kera niho habere ibiteramo umuririmbyi wese yaba yaramaze gusohora indirimbo yarafise ubushobozi bwo gushobora kuremesha igiteramo ahari hose mu gihugu cy'u Burundi akinjiza amafaranga akaronka abantu benshi nta muririmbyi n'umwe wa kera yigeze abura abantu bisigura yuko uruganda rw'umuziki kuva kera rwari rukomeye cyane ngira ngo nawe hari akamusovye kuko ndashobora kuvuga yuko nka Ngabo Leonce yarafise imodoka ndashobora kuvuga Jean Christophe Matata yarafise ipikipiki ndibuka ko Matata arenganye muri ville imodoka zose zaragongana kubera kumuzubarira no kumuha amafaranga ageze kuri rompo ya Novotel ari ku gapikipiki kiwe ngema sinzi ko cyuvyibuka abantu baramusamarira bakamuta ko amahera kujya kuntu bajugunya amahera ku murimvi ari kuri scene nukuvuga yuko uruganda rw'umuziki kera rwari rukomeye cyane Bahaga Prosper yarafise imodoka ya Suzuki yera ndakibuka nibara ryayo imodoka ya Suzuki ico gihe abakoroneli b'igihugu cy'u Burundi nibo bagendera muri Suzuki Bahaga yarafise Suzuki ndashobora kuvuga abitwa barastang bari bafise ama parcelle amatongo Ngema afise itongo kandi rinini cyane gose je nshaka mukomera amashimwe cyane gose icyo ukompoza cyose cyangwa kwandika vyaca hano muri censure ntivyapfa gusohoka uko nyene nkuko uno munsi bafise liberté ikwiye biratandukanye cyane n'ubu twebwe twarandika indirimbo dukurikije tugatanga ikintu cyitwa message igaragara uririmbo rukaba rufise umutwe umutumba n'amaguru iyo rutangurira niyo ruhereza niko twagubaka sico kimwe n'ubu kuko ubu urabona ko ntivyoroshe baguma bahagaze ku ijambo rimwe gusa ndagukunda cyangwa ibiki mugabo twebwe imbere yuko ndagukunda nkumbure narigeze guca iwanyu baranyirukana cyangwa baranyemerera wumva byaca kure twatangurira kure cyane hanyuma ururimbo rukagira kanovera ko gwari rufise nico rusigura utanguriye ku ntango uno munsi batangurira hagati cyangwa bagatangurira inyuma mugabo twe twatangurira imbere abaririmbyi ba kera imbere ko bandika babanza kubaza umutima nama mbega nandika iki umuntu akabanza kwiyumvira icyo yo kwandika ko umuntu hari ibintu byinshi byo kwandika umwe wese akaba afise imice ashaka gusahiriza ku vy'abandi banditse ariko nabo ubu niko babigira
oya siko babigira Grand Frère Ngema yabivuze neza yavuze yuko abo baririmba teme imwe gusa n'urukundo rw'abantu babiri tubivuge neza n'urukundo rw'abantu babiri umviriza indirimbo zimaze imyaka zisohoka kuva mu 2010 ni ndagukunda kandi rero nuko kumukunda ntavyandika mu kirundi cyiza cyangwa vyandika akurikiranya amajambo neza ariko vya vrai tugiye turavugisha ukuri zosanga ari ndagukunda zonyene kuva 2010 nuvuga imyaka 10 yose yeze amaradiyo mwese muvuza ndagukunda ngira yashatse kuvuga ko ari nyinshi zishobora kuba ari nyinshi c'est vrai ariko kandi si biberega si bibi kuririmba ndagukunda murarimbye urukundo si rubi kandi ashobora kuririmba ndagukunda ugasanga yabicishije mu bundi buryo je nibaza ko uko tugerageza gukora twebwe bon je nka jewe nivuze je ndagerageza kuraba ujya muziki w'abantu bakera nimwazo kumviriza muzosanga hari agatushe katabura mu ndirimbo ziwanje kandi kava hehe kava kuko je ndi umuntu yumviriza zijya ndirimbo za kera ariko hariho bagenzanje yumviriza akumviriza kanyaga nayumvirije akaca yikopya aja iyo izirikiraja kubera iki bimwe natangura kuvuga ko aba bantu bacu bakira nubwo bavuga ko turirimba ndagukunda hari aba formation amwe batariko baraha abajene bubu amakandi kindi naco nuko niyo abavuga ko bagomba kugerageza gutanga ayo makuru usanga bayatanga kutariko bakayatanga mu gukarira abajene bato bagiviza amaraso ashushe iyo nawe umukariye uraza ukuntu aca bigenza agiviza amaraso ashaka kubwira ati we bazi biba bihagarikiyaho hacabaho bimwe bita amabifu bigaca biza rero bisonga kuko avuga ati none ko nimba ari we yategerezwa kunyereka inzira kuba mu muco ariko ambwira gutya sasa uwo dusanzwe tuvyumva kumwe generation yanje we aza kumbwira iki abajene canke twebwe bubu turiko turakora ubu hariho aba bantu bacu bakera bahari hariho bimwe mu byo batagiye barigisha abaririmbyi bubu bituma rero nubwo bavuga ngo numvise bavuze ngo baririmba ngo ndagukunda Cedric we exagere ngo kuva 2010 ngo ari ngo zandagukunda gusa agomba gusubira kuco numvise ngo abaririmbyi bubu ngo ntibaririmba ikirundi ciza ikindi gikurikira ngo ivyo baririmba ntibabipanga neza baririmba urukundo ninde ngahadakunda nta muntu numwe adakunda kandi turavye muri generation y'ubu dukora umuziki kugira ngo turondere ukubaho ntidukora umuziki kugira ngo twubake abantu gusa dukora ivyubaka kugira ngo nitwubaka abantu nabo batwubake mu buryo bw'inoti ivyo nibisanzwe harimo bamwe bandika neza rwa ruganda rw'umuziki subira gushimangira mvuga yuko uruganda rw'umuziki w'u Burundi rwari rukomeye kuva twebwe tutaravuka mu muziki w'u Burundi aho abaririmbyi bashobora kuririmbira abakuru b'ibihugu kera tutaravuka mu muziki bakaronka amafaranga aho abakuru b'ibihugu bashobora kubatumira kuza kubateramisha kubirimba iyo baba bari aho bashobora gusohoka igihugu baseruka igihugu cy'u Burundi batwaye amafaranga mu mufuko bagatahukana amafaranga mu mufuko no kuvuga yuko uno munsi ivyo vyiza byose byazana umutsima ku muririmbyi vyamyeho kera ubu bisa n'ivyaheze je nibaza yuko umuziki w'ubu n'uwa kera ku vy'ukuri nk'umuntu avuze umuziki kandi awumva umuziki wa kera n'ubu si imwe ariko kandi twibuke yuko umuziki wa kera hari muri none ivyo ari byo byose nk'ubu Uburundi muri 80 uko bwari niko buri muri 2020 hama ikindi naco rega uko tugenda turakura cyangwa uko tugenda turabaho aba novuga iyi generation ya kera uko nabo peut-être bo babitwara baze kuraba neza ko badashobora kuba bariko barahinzira itameze neza iyi generation y'ubu kuko navyo bibaho urabona iyo uriko yo umuvyeyi akonsa arakuririmbira akagutera inkuru akakubwira utuntu uri umwana rero duga ukurikira ko umuvyeyi yagira akubwira sasa je nibaza ko kuri kote wanje umuziki je ndawukora kandi ndaca kuri kote zose haba kubakuze canke ku bajene hose ndashika nkumva bon je nibaza ko umuntu turiko turakora n'ibintu bimeze neza ahubwo dukwiye kwishima malgré ko hari bitagenda neza
by'ukuri aho tugeza gushika ubu je nicyo kuvuga ngo giti ciwanje kiri umwe afise hababara umuziki ni umbeshejeho gushika none munsi hama ikindi naco nitwokurikira ivyo abakera bakora mugabo tugerageza kuvyiga ko tugavanga n'ibindi kugira ngo niburi turabe ico twoshobora gukora kuko tubona ko umenga hari byinshi bititabwaho ngaha mu Burundi tutabona nk'agaciro ufise kubona nk'umuririmbyi arakora kandi akoze neza cyane umwaka wose ugahera ari wari karavugwa kandi ukumva ko umenga byo kuri indirimbo aririmba zirigisha kandi zirubaka kandi benshi bakamushima mugabo ugasanga nahuye na mugenzi we wamuramutse ukabona umuntu ari kapfa ivumbi ku mpuzu bivanye n'iki ari karakora mugabo nta nyunga bibonamo ivyo birakunda guca intege cyane kindi naco gikurikira ni byiza yuko abadukuriye imbere batwereka imico myiza iyo mico myiza no kutwicarika nk'uyi conference baye bakatwicarika nk'abarimvyi bose ati ari ibintu bitagendeka neza mutegezwa gukora uku mutegezwa kugenda uku niburi kugira ngo ya mico y'ikirundi yameho mugabo se ukuvuga ngo abarimvyi b'Urundi bati turi mico y'ikirundi ariko bagerageza kwibaza kuvyo hanze kugira ngo bafume bakundwa nabo hanze baronke nabo ico tuma buba babo mugabo imico y'ikirundi iracari nyene hama mu kwandika kira muntu wese afise uko yahawe hari abatamba yikurikira hari abatamba indirimbo itaratangura hari n'abandi batamba bayumvise